mbona undi mujene yanditse ngo nikura wigishe sinca sikura ngo wigishe abajene 10 ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi muta. Ico kibazo je nacishuye cane mugana cyane ubwo ni jewe ntavyo nzi mfa gutora telefone nkavuga. Bo muri make acivuga ngo you have lied ngo nabeshe. Muri make ntavyo nzi ico kibazo nacishuye jewe ntavyo no kwigisha gukoresha ama social media, ntabwo naje kuri social media gukora amafaranga, nta mafaranga hari ku ruhande rw'iwacu mu bundi azosho kuyaronka. Mugabo twebwe ino wopfa muja gukubura muri moro woronka amafaranga 100 inchuro 100 ayishobora gukora kuri Facebook no kuri YouTube. Donke nsubiye inyuma gatoyi je natango YouTube mu kwa kabiri ku mwaka uheze kugira ngo mvuge akari kandi ku mutima muri make. Kwari kuvuga kantu kari ku mutima wanje. Sinanze ko n'abantu baja kumviriza. Ico gihe kwanza umenga video za mbere navuze kuri Francis Rohero yagize kiganiro nabwo nti umupoliticien mbona n'umupoliticien mwiza. Francis Rohero nabandi nka batatu bo mugambwe ubona ko afite umugambi munini nibo bonyene barabizo video zanje nashizeko. Bo sinzi umunsi umwe ndiko ndagenda mu muduga niho nyene ndaja kubigarukako nivugira ndiko ndagira mu muduga ku bintu vya Traore. Iyo video abantu bace barayubona n'abatraore ko ari famous bace barazagira ama comment menshi. Navuze ndiko ndarengana. Mbona abantu baraje nikumbureka ntangure kuvuga ideologie zinifise. Ndavuga ibintu jewe niyumvira bijyana twanta tuvuga n'abantu kuri telefone nivyo mvuga pour la plupart des cas, usivye ko mu nyuma natangwe mbona amajambo barundi bariko baravuga ntangora mvuga nta amajambo kuyasesangura umuntu akabwira abantu ko bariko barabesha canke bavuga bidafise sense bano menga ni vyiza. Nca ndabikora gutyo. Sino ntabwo ari business yanje. Ntabwo nzi ngo ndafise formule. Nkubo mbaza uti washize kuba subscribers bangana kugute ntavyo no kubwira. Nkubo notangura indi channel cyangwa ubu ibo ifuta ati woshika ku yindi gute kuri abo bantu ntavyo nomenya. Ni formule idatomoye ntuvuga ngo nakoresha formule inatufuye kuvuga. Kuri Facebook ho nkukundi. Kuri Facebook je hari umuntu ngaha nibagize nagiwe mugabo akunze kugira ama comment ngaha. Okay, sishatse kumuvuga ko nta kamaro. Aguma njigitangwe bana ngo zango kuri Facebook. Gukora yiki Facebook bari gutukana narabona rya Rosetta yidodomba ngo ari kumutuka. Cyese nkene kuza gutukana reka nikora YouTube ndashirago video gaca nigira abantu bagaca comment très bien. Ngo no ngo abantu bakene kumvise iyo message yawe kuri Facebook mugabo badafise umenga ngo Facebook ngo iroroshe irazimbutse mu madata. Ni fine. Njafata video nase kuri YouTube na munsi ejo nse ndashaka kuri Facebook nuko nabigenza. Alright. Bo mu nyuma abantangura kubona sinzi umuntu acatangura kumbwira ivyo Dubai. Sinibuka ingene vyaje nagiye mbona umuntu ngo mbwire ngo nje nakubara kubwira ivyo Dubai. Nta nivyo nanzi navuga ngo ntajya Dubai ntibaje Dubai. Okay? Avuze ati ivyo Dubai okay anyandika nka gatatu ati nyabura n'ubwo nyihoza iki no kubwira. Okay mbwira arambwira yavuye abo n'umugenzi ndabisharinga abantu bacatanga kumva ivya Dubai. Jewe ntabwo nari naje ngo njango je kurondera kuvuga ivyo Dubai mu bantu. Je gusa aho mbonye ibintu bitagenda neza ndasemerera. Ibi vya Dubai, ibi vy'ama passport, ivya Zambia, bon ivy'impunzi muri Tanzania sino nka information zihagije. Iyo ndavyumvise ndasemerera ntabwo ngo ndiko ndaca amafaranga mu Dubai mu Tanzania ngo ndakunza abandaze bariya ndavuga nkarengana. So sinoja ukubesha kukumva ngo ndakwigisha no kuvuga no bamvuze ngo ndafise formule. Iyo formule ntayo. Bo abandi bana ko bagira ibintu vy'amakomedi bwa attracting abantu. Je nta naba comedy fise nako n'umuntu w'umujinya. Okay? Abandi baragira ibintu vy'ama visuals bagashiramo amafoto meza dance ubukobwa byiza. Je nta nivyo nkora nta na video editing kuri YouTube ndayikora kugira ngo habemo structure kuko bari ndende kandi ariko numviza undi muntu ariko aravuga ndamusubiramo ndamusesangura. Ngo ngaho kuri Facebook ukumbona nicaye muri desk y'ukunebe yo wanje mfise akakantu konye nako ntagiye ntagakoresha ndi kuvugira muri telefone imbere yanje mejeje nje kikinga upload nta gukata na gukatura iyo nkoroye ndakora mu vyumva iyo ndidinganya iyo nibeshe ndarengana hagiye mu nkosora ngo byavuze sivyo je ndavance kuko si business ndiko ndakora. So ushobora gukora nk'uko wanje ndakubwije ko nakoze nuko nakoze ntora phone nkavuga ku kintu nkavuga nk'ubu ndashobora kuba ndiko natemera mvane hari umuntu nibutse kiya kintu mu wundi dora dukora kandi akivugiye ko nkakivugako hari nsanga nabe ni kwegeye mu kantuka hanige nsanga navuze neza mu kantera amashugwe sano changerie ndikomereza.
Bo message munyandikiye hari message mwandika sharing n'abandi kubera nashobora kuyishura benshi bashobora kuyumviraho nkayishirako nta formule ndiko ndakoresha ngo ndicara ngo ntangore kuyumvira mbega mvuge kugiki mbega mpange bimpangure mubisanzwe ntabwo ari business media ku buryo ivyo no kwigisha ubikoresheje ntavyo bwokora so ntabona uvuga ngo no kwigisha ndakwigisha novuga nti tora telefone yawe utangure kuvuga ivyo ushaka kuvugako ugize imana bazoza ugize imana ntibazoza utagize imana ntibazoza mubaze no kuvuga ngo genda uvuge kuri ibi ngo bazaca kuko kenshi na kenshi uri kurakora ibintu vya fake n'abantu bashobora ko ari fake mugabo isokre tora kamera hanyuma uvuge c'est tout niyo bana babona bariko barakumviriza ukomeze nta kindi nakoze nta kindi n'ivyo navuze je nta kintu novuga ngo ndiko ndigisha ahantu ngo ndumuhinga kuko hari ibintu vy'uko hari ibintu mu kintu bavuga ngo ugize umungu ugize imana yita umuhinga sinzi terme ngira uvuga neza mu kirundi mbonye abantu bajyana cyane kumuhinga no bambeshe bo ikindi nuvuga ko hari abantu babonye koze yanje baca baramera nk'abanduza nuvuga nka Chimamanda nk'akaroro kuri YouTube naramwumviriza igihe cyose gize live bavuga ati hari umuntu yitwa Semerera umujembo numenga ni muzima burya Chimamanda ntabwo ari mu vyara wanje yapfa kuvuga nyina ko rabona ivyo turiko turavuga duhuza ati mugende mumwumvirize nkabana abantu baraje ngo tuvuye kwa Chimamanda ngo niwe yatubwiye nkabana baraje you welcome thank you Chimamanda kuri Facebook hari witwa Rosetta nkebura nawe nyene yazara sharinga video zanje kubera ko murafite abantu benshi bakaca baza kumviriza peut-être abo bantu babiri barafashe kuduza cyane umugabo nawe nyene novuga ko ari organique nuko bashimye ivyo ndiko ndavuga hanyuma baranzamura ntabwo nabahemvye ngo ni mu nzamure ntabwo twagiye inama ngo hesha Chimamanda nkora ibinzo gukorera biriya canke Rosetta babonye ati kuvuga ibintu bimwe turi kunegura ibitagenda neza mu gihugu uyu muntu ari muri vyo nyene reka tumufashe nawe nazamuke amajwi agwire so ndabashimira kuri ico mugabo kandi sinovuga ngo niyo ni formule nakoreshe ngo naciye ndondera umuntu ngo afite abantu benshi ngo banzamure urumva ivyo ari triche nakoresheje wewe uri kuravuga kumbure tuzobibona tukuzamure bacense none abashanga no kuzamura ntavyo nzi kwana no nirenganije ngo no kuzamura hazogira abandi bantu bagushima ugati umuntu akuvuga neza nayo naze barakuvuga bagusubiramo hanyuma abantu baze I don't know ijo ndiko ndavuga nta formule mfise ntavyo nze mu vyukuri no ndiko ndagusuka no ndiko ndakubesha no ndiko ndarondera ama views cyangwa amafaranga y'ubusa mvuze ngo ngenda bereke formule okay bo hagati aho ntari kumuprotinga ngo ni foje ntabwo mpromotinga abantu amafaranga nabwiye nkuko ndiko ndakorera ariko rero kumva umujya mugabo atwara agaciro media ntuzeye homme de changement sinzi nagiwiwe ariko bagiye kwigisha abantu ngenda bakasha imbuga ngurukana bumenyi ubwo wo mwegera ukamubaza iyo formule afise jewe nkuko nakubwiye ni ibintu mfa gukora ko musa ata formula atane kini nkubura ko ndiko ndavuga nta kanote nafashe nakuvuga nkandika nkavuga ibintu bitomoye ku murongo mugabo ntamanye ndabironkera voilà nico novuga ntawe no bashango ndiko ndaja kubigisha ngene mukoresha Facebook ngene mukoresha ntuzeye naje mu boomers mu old view mu vieux ntazi nugira bakoresha et d'ailleurs nka za TikTok navuze no na Facebook yabaye akigoro TikTok no you never see me there ivyo I can't ntamanda afitiye bona ida kubipima ndashaka kumva video nkangaya nabwa numuzigo kwigwa ni upload nukambaze okay numbaze so no rabo umuntu abizi abikoramo ariyo business akora hanyuma ari akwigisha sino umuntu avuga arengana notama atabikiramo nka business ngana babwire bo nkabo bakimamande aba barizeta bajya Pacifique bajya basantu bavuga ngo ariko barondera amahera canke business muri Facebook na zantuze nabantu bavuga bati twe duse message tugomba gutanga mugabo kwera abantu benshi bari ku YouTube Facebook Twitter na Instagram TikTok reka tubicishe umugabo objectif ntabwo ari iyo kuba populaire ntabwo ari iyo kuba uca amafaranga ntabwo ari iyo kuca ama views n'ibiki nuko ari byo mukunda kuvuga objectif ni message tugomba gutanga tuyitanga d'une manière iyi uti iri ngaha so ntabwo dufata umanya munini tuko turapanga ngene ama views yo gwira ngene amafaranga yo kwinjira ngene Facebook bayipanga nico tubona kubwiye ko na editing usanga iri poor objectif ni message irasohotse iragiye hanyuma abantu bashikiriye très bien
mugabo ukeneye kuyiga business sivuze ngo nta mafaranga arimo ubigize business, ico gihe uca wicara ugafita formule, ukafita igihe cyo uploadinga, ugafata igihe ingene wandika ama text nkabyo byo yambwiye ngo je nandika ama text nta mwanya yo kwandika ikirundi never ever nizo kwiga nandika page y'ikirundi je kuri zinguga ntavyo noshobora nayigeze kubikora igihe cyo kuri Dubai mugabo nyinshi. Anyway, donc navuga iyo wigize business ugira business ukazurabwe n'abantu uti join, subscribe, view, share. Ije no kuri Facebook, kuri YouTube baramuntu yambwiye kutigira ubwe abantu ngo basharinge bagire subscribe n'ibikivuga. I don't know, je numvumenye ikintu umuntu ashimye ati umuntu avuga ibintu bizima arasubscribing arasharinga n'abandi. Sinumva ko no kwigwa ndaharseringa abantu ndabagondoza ngo ni musharinge no mugire gute, I don't know. So pour dire que je yo business ntayonzi ukurikije formule wanje wafusanga wahomvye. So mugira umunsi mwiza, bye bye.